Hello guys, mugire ibihe vyiza. Reka makuru yacu tuhere mu gihugu ca Espagne kimenyesha makuru sport. Kitubwire ko Marc-Andre ter Stegen yamaze kugaruka kabisa nyuma y'amezi tarima kagize imvune. Ter Stegen kabisa ku munsi w'ejo ku rukino rwa FC Barcelona zo kana n'umugwa Dinamo Kiev muri Champions League. Ter Stegen ashobora no gutangura mu kibuga kabisa kagaruka mu kibuga, ariko natahabwa uruhusha n'abaganga ashobora kuja ku ntebe y'abasubirizi, ariko yagarutse ari muri squad izokina n'umugwa Dinamo Kiev ku munsi w'ejo. Akaba kandi Marc-Andre ter Stegen match FC Barcelona FC muri weekend na Real Betis azoikina takibazo. Ikimenyesha makuru sport chunganye ni Catalonia muri Espagne kitubwira yuko Marc-Andre ter Stegen yagarutse, kandi tubwira yuko amatora ya president wa FC Barcelona mushasha azosimbura Josep Bartomeu yatanze imihoho ategekanije mu vyo mu kwa mbere canke kuri Noheli nkuko akaba ari ayo matora ategekanijwe. Tukamenya president mushasha wa FC Barcelona nyuma yaho Josep Bartomeu atangiye imihoho. Kimenyesha makuru AS kivuga kiti iyi ni finali kuri Real Madrid kikagare ku rukino giye gukina na Inter de Milan bunyene saa 4, kivuga ati Madrid ni niyo finali nyuma yo kuba ari mu isina ryayo iri mu kibanza ca nyuma n'inota rimwe mu nkino zibiri. Ati badasinzira urukino Zidane n'abasore biwe bazoka barimo barita mu bibazo twibaza ati bagiye gukina Europa League bagiye gukina hehe. Ikimenyesha makuru Marcacoco kitubwira kiti nta network ihari, ariko Eden Hazard ni hari gihayagiza kabisa. Eden Hazard kina mutera intege, akaba ari Madrid giye kugaruka mu kibuga nyene saa 4 na Inter de Milan. Eden Hazard, Marcos Asensio, Karim Benzema akaba ari yo trio Madrid na Zidane bagiye gukoresha mw'iyi minsi kabisa. Ati ni ata network ihari, Eden Hazard yagarutse kabisa, Madrid muyitege. Kandi rero ku inkuru ya Memphis Depay hamwe na Eric Garcia kivuga yuko igenda rya Bartomeu kubera atanze imihoho bishobora gutuma Memphis Depay na Eric Garcia bigorana kugira baze muri FC Barcelona muri ku kwa mbere uko mugwa vyifuza. Ikimenyesha makuru Mundo Deportivo najegaruka nyene kuguruka na FC Barcelona ezokina na Dinamo Kiev ku munsi w'ejo, kibwe yuko abakinyi 13 ba Dinamo Kiev bari basanzwe baraba mu mugwi wa mbere batangura mu kibuga bose batowe COVID-19 imbere yo gukina na FC Barcelona. Abakinyi 13 bose batogwa kabisa COVID-19 imbere yo bakina na FC Barcelona ku munsi w'ejo ku kibuga cyabo Camp Nou. Numva yuko ari ingorane kabisa mu gihe n'abakinyi ba Ajax bashika 8 ndibaza baruka gutogwa COVID-19 mbere yo gukina n'akagu kwa Midtjylland. Ubona kari kibazo kabisa kwizi nkino za UEFA Champions League, ariko azo UEFA hamwe n'abayobozi ba muri rusange bakwiye gutorera inyishu ikibazo cha COVID-19 bakareba izindi ngamba n'amategeko mashasha bashiraho aya maka y'abakinyi bandura COVID kagabanuka. Magugu c'ubu France kimenyesha makuru L'Equipe kikaba ku rukino rwa Marseille iza ko yagiye mu gihugu ca Portugal gukina na Porto, kivuga kiti Marseille nirabikura amateka mabifisi kabisa, ikayemaze inkino 11 inkino 11 kabisa itoro nk'inzinze muri Champions League kabisa. Bavuga ati Marseille yacu kabisa nirabikura akantu k'ubukapo itsindira urukino rwa mbere kabisa mu myaka ngira nk'umunani. Ariko Marseille nawe mezo akaba ariyo kipe yonyine mu Bufaransa imaze gutwara igikombe cya UEFA Champions League kabisa. Mu gihugu cy'Ubwongereza ikimenyesha makuru Daily Telegraph kikaruka kuri Jamie Vardy yari yafaje Leicester gutsinda Leeds ibitsindo 4-1. Akaba rero Leicester kabisa cyija ku kibanza cya kabiri mwizo muri Premier League. Jamie Vardy kabisa sinzi igitsindo cyo 10 muri Premier League kuva 2016 nyuma cyacu kuva 2014 yishitsemwo ibitsindo 110. Jamie Vardy amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri Premier League kuruta Cristiano Ronaldo, kuruta Eden Hazard, kuruta Luis Suarez, kuruta abakinyi benshi bo legend kabisa. Ubona ko Jamie Vardy ni umwe mu basatizari underrated kabisa. Ikimenyesha makuru Metro najiga ko nyine ku inkuru ya Jamie Vardy kinagaruka no ku inkuru ya Mohamed Salah. Mohamed Salah kabisa bagiriza kwigwisha yageze imbere y'izamu, ariko Jurgen Klopp akaba yamu defense mu gihe The Guardian kuko nyine kuri Jamie Vardy hamwe na Mohamed Salah aho Klopp yavuze ati umusatirizi wanje ni mumureke ntiyigwisha nigera yigwisha ngo bamuhe penalty. Klopp kabisa defender Mohamed Salah mu kimenyesha makuru Daily Star
kivuga kiti Mohamed Salah nta manyanga yigura kora canke ntigera nobera kigaruka nyene kujyo jambo rya Jurgen Klopp yari mwarabazwa nyene Mohamed Salah avuga ati yarigwishije ku rukino rwa West Ham n'ibindi biraho kabisa gira kama penalty. Klopp avuga ati umusatirizi wanje nta kabikiwe n'umuntu mwiza ntigera nobera canke yigwisha canke akora handi makosa ayariyo yose ati nimumuveko. Akabare guys amakuru abayavuze bari menshi kabisa mugera andi makuru atandukanye bayagiye aravugwe haba ya transfer nandi menshi abatashizwe kuri ama front page ariko Barcelona ngushaka gusinyisha umusatirizi w'umunya Uruguay asanzwe akina mu gwa Benfica yitwa Darwin Nunez w'imyaka 21. Uyu mupeti akaruo FC Barcelona cyangwa gusimbuza Luis Suarez yagiye muri Atletico Madrid. FC Barcelona ariko ifise ikibazo c'abasatirizi mw'imisi ubona ko ibitsindo ubona ko muri buri kosa ryayo rya mbere ifise mikigaro umusatirizi kabisa nimero 9 wa muntu ari goal machine atere ayo anaraba mwizamu kabisa. FC Barcelona ariko bishaka gusinyisha aka gasore ka Darwin Nunez kakanyayirwe nyene nyuma yo kubura amahirwe yo gusinyisha Memphis Depay muri irici akaba ari nako kandi umumenyerezo wa Inter Domira Antonio Conte yigeze no kumenyeza umugwi wa Chelsea yavuze yuko imbere yuko bahura uyu munsi yavuze yuko yigeze kwitesha amahirwe yo kumenyeza Real Madrid inshuro zibiri. Madrid mushaka ati ngo tuguha akazi. Antonio Conte aravyanka kabisa ati impamvu yabimuteye nuko Real Madrid yaza kumuha akazi sezo iri hagati kavuga ati sinamenyereza umugore amaze gutangura sezo. Akaba ari nako kandi mu mugwa Manchester City utegura guha amasezerano Raheem Sterling na Kevin De Bruyne azobagira abakinyi bahembwa amahera menshi muri Premier League. Manchester City kabisa y'abapiti barabo bafisa amakashi ati Raheem Sterling na Kevin De Bruyne batezo kuba abakinyi bahembwa amahera menshi muri Premier League bakabage guhebwa ayo masezerano zoba hubwo bubasha bwo guhemba amahera menshi muri Premier League kuruta abandi bonse kabisa. Ariko kumugwa Manchester City uvuga ko ushobora guha amasezerano Leo Messi mu kwa mbere imbere yuko awusinyira mu kwa gatandatu ikamuha pre-contract akayisinyira mu kwa mbere akazogera mu kwa gatatu agenda kuyisinyamwo kuko n'ubundi Leo Messi n'umukinnyi wa Man City kabisa naho vyaseka ivamo mwirici mu kwa mbere terezo kugenda akagenda mu kwa gatandatu plito akagenda kubona amasezerano yo yararangiye. Mugihe kandi mu gwa Manchester United, Leicester, Everton kweko baravuga ku musatirizi w'umunya Nigeria asanzwe akina mu gwa Villarreal Samuel Chukwueze. Mugihe Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona ziriko ziravuga kuri David Alaba agiye kurangiza amasezerano yiwe muri Bayern Munich mwishiri giye kuza kabisa. Bayern Munich ikaba yivanye mu rugamba ko kuganiza David Alaba ngo nguriza andi masezerano yamwihoje amubwira ati imashaka kugenda uzogende mwiciriza turabivuyemwo. Alaba akaba ashobora kuja muri Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona ko nizo zirimo ziravugwa. Mu gihe kandi FC Barcelona bivuga ko kugiriza isinyisha abakinyi bari bose mu kwa mbere tezo kuzobanza kugurisha na y'abakinyi ibiho izosinyisha abandi wana wano bizogurisha abandi ba Sergio Roberto nabandi sijui ayo kugiriza isinyisha abakinyi yifuza mu kwa mbere nkaba Eric Garcia, Memphis Depay na gasore ka Darwin Nunez deshiye kubabwira ngutegerezo kuzobanza kugurisha. Ari nako kandi umugwi wa Atletico Madrid wamaze kwingo kuri Bayern Munich ku rugamba rwo gusinyisha agasore ka Kongereza ka Tariq Lamptey ka Brighton. Ariko kandi Atletico Madrid yamaze gusinyisha Geoffrey Kondogbia muvanye muri Valencia ku miliyoni 11 z'amapaundi. La Liga ikaba yahorusha Atletico Madrid ko gusinyisha umukinyi wo hagati nyuma yaho Thomas Partey ayivemo ku munota wa nyuma. Liga babwira ati nta kundi ka tuba amahirwe yo gusinyisha undi mukinyi. Ariko kandi UEFA ripanga guhindura ivyo gukinira Euro ya 2021 mu bihugu 12 bitandukanye ikesha mu gihugu kimwe gusa kubera ibibazo vya COVID-19. Akaba igihugu cy'Uburusiya cyo kimwe kiravuga ko gishobora kwakira iyo higanwa rya Euro rya 2021 nyene bihuza ibihugu byo ku mugani wa Buraya. Akaba kandi Diego Maradona kabisa yashizwe mu bitaro kabisa inyuma yo guhura n'ikibazo c'ingwara zo mu mutwe n'ibindi. Umusatirizi w'umunya Argentine wa kera twikombe cyo muri 1986 yashizwe rero mu bitaro nkuko ikimenyesha makuru Spain kibivuga. Ariko kandi Kylian Mbappe yakoye mu bakinyi ba Paris Saint-Germain zo kana n'umugwi wa Leipzig ku munsi w'ejo muri Champions League. Paris Saint-Germain kigiye guhura n'ibibazo akaba Neymar, Mbappe, Icardi trio yabo yose tangura imbere atanumwe azokina urwo rukino ko bose bafite ibibazo by'imvune.
Paris Saint-Germain gamwise kwikura mu Budagi kuri Leipzig ifise ishafu heruka gutsindwa na Man United. Reka turindire kabisa nako kandi Leo Messi abananye kugira ibihe bibi. Akaba ariyo ncuro yiwe ya mbere mu mateka aranowe gutsinda igitsindo atari penalty. Minkino 8 ziwe za mbere mu mateka kuva tango kino umupira w'amaguru. Messi mwisezo amaze gukina inkino 6, amaze gukina inkino 8 mu mahiganwa yose, akamaze gutsinda ibitsindo vya penalty gusa. Na open play goal nimwe aratsinda. Akaba ari bihe bibi biruti bindi Leo Messi arimwe aragira avuga ati no ncuro ya mbere amahano nkaya canke ibintu nkibi bibaye kuri Leo Messi kuranirwa gutsinda igitsindo kiri penalty mu nkino 8 ziwe zitangura. Ni hatari ati ibintu nibibaho. Nako kandi turangirize ku inkuru ya Cristiano Ronaldo kabisa, inkuru itangaje ariko irimo ivyigwa nkuko nyine Cristiano Ronaldo akunda kubigira mu kwespira abantu n'ibindi. Akaba rero inkuru ari musatizi w'umugwi wa Spezia yeriko kuna na Juventus kuri wa muhungu, akaba rero umunyagana yitwa Emmanuel Guys. Aho yagize yatangaza kuri Cristiano Ronaldo umusatizi urukino rurangiye yamaranye igihe gito na Cristiano Ronaldo mu kibuga baganda ibintu runaka. Akaba yavuze ibintu barimo baraganira niyo umusatizi w'umunya Portugal kabisa Cristiano Ronaldo. Uwo musatizi Emmanuel yavuze ati nyuma y'urukino nagize yunganira na Cristiano Ronaldo ati nibyo twaraganiriye, ati mbere yuko rero tuva mu kibuga nyine twaraganiriye, ati namubwiye yuko ari umukinyi w'akarorero kuri jewe, ati nigira ko ibintu vyinshi, namubwiye yuko ari umukinyi w'akarorero nyine kuri buri muntu cyangwa kuri buri mukinyi wo mw'igisi, ati na cyane abana bakiri bato. Hanyuma nawe aramwenyura nyine aratwenga, arambwira yuko nyine nkoze ko ndamushimira namubwiye ibintu nk'ivyo. Hanyuma acarampanura ambwira yuko ikintu cyonyene kizomfasha gushika ku ntsinzi ari gukora cyane, nkakora cyane, nkabandanya gukora cyane mpaka gise ku ndoto zanje, ati kuko ikintu cyose wogishaka kuri iyi si ukora cyane. Ati sinahura ukuntu abantu batuka Cristiano Ronaldo, sinahura ukuntu bamwanka, ati n'umuhungu yicisha bugufi akora ivyo ashoboye vyose kugira ashike hejuru kandi aguma bishikako. Ati niwe mukinyi wa mbere ku isi, ati ngira niyo mpamvu abantu benshi bamutuka bakamwanka, ati ngira ni kubera ari hejuru y'abandi kabisa. Avuga ari ukuntu Cristiano Ronaldo yamwespiye n'ibindi. Na Cristiano Ronaldo kabisa ubona uko yenspira abajene bakiri benshi, mu bajene bakiri bato barimo baraduga benshi dusanga niwe yabenspiye nk'aba Vinicius, ba Erling Haaland, ba Kylian Mbappe n'abandi. Mu vy'ukuri Cristiano Ronaldo ni mwe mu bakinyi beza ntawo vyirengagiza, ariko nyine hariyo nabandi bakinyi beza se wenyine mwiza, ariko ico kintu cyo kwespira abantu gukora cyane, kuntu yerekana gukora cyane, yeretse umuntu wese yuko gukora cyane bishobora kugushikana kure muri ubu buzima. Guys, mugiye ibihe vyiza, murakoze.